Ndongeye kubaramutsa no kubatera iteka ntangire mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV, aho rero hibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no mu makungu muri rusange. Amakuru rero muyashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV, aho rero hibashikirayo ikabaturukaniriza amakuru yase ariko haravuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no mu makungu muri rusange, maze ikabashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu, tuze tubabarire zimwe mu ngiyo nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Reka amakuru yacu tuyahere ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, tubareke ko ibintu biriko birayangara, aho ariko haribazwa uwoba agira arongore igihugu cacu c'Uburundi. Reka rero ibi byose biriko biribazwa tuze tubibashikirize, muze kubishikirizwa ku buryo bw'idonido n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, tubareko hariko haribazwa niba hari uwundi yoba agira arongore igihugu c'Uburundi. Raporo yaraye isohowe n'ishirahamwe Burundi Human Rights Initiative irimwo amakuru menshi abarundi batabashije kumenya, iragaruka cane rwose ku migenderanire iri hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo mu butegetsi bw'u Burundi ku nguvu za Perezida Ndayishimiye inyuma y'ikurwa rya General Aregiyome Bunyoni kubasha bwa Ndikuriyo ku mbonerakure ku masosiyete ya Ndikuriyo avanga inguvu ziwe bwite ibikorwa by'umutekano n'inguvu z'igihugu. Raporo irerekana ko amabi y'imbonerakure abandanya kubera impigi zihabwa na Ndikuriyo, naho Ndayishimiye agishika yashaka kugabanya uruhara rw'imbonerakure. Naho biri gutyo rero, iyo raporo irerekana ico Ndayishimiye na Ndikuriyo bahuriyeko: gukumira CNL no kuyiburabuza mu matora yimirije. Raporo irerekana ingene Ndikuriyo yashoboye kugumako naho imigambi yo kumusitura yariho, ikibaza nimba Perezida Ndayishimiye azobandanya kugerageza kumwaka inguvu. Kubwa Burundi Human Rights Initiative, imisi iri imbere iracabitse amabanga kubizokurikira hagati yabo bagabo babiri, ariko iremeza ko gukura Ndikuriyo atari ikintu coroshe kubera afise imizi ikomeye mu nzego zibanze mu mugambwe CNDD-FDD. Kubwa Burundi Human Rights Initiative, Ndikuriyo ni umwe mu barota kubandanya umurongo wa Nkurunziza kandi babangamiye imwe mu migambi y'ivyo Ndayishimiye ashaka guhindura. Muri urwo rugamba rero, Burundi Human Rights Initiative ivuga ko gushika ubu Ndayishimiye afise amahirwe akura mu gisirikare kubera ashigikiwe na General Prime niyo Ngabo. Naho biri gutyo rero, iyo raporo ivuga ko Ndayishimiye ashobora kugira ingorane hamwe yo kubahuka kubangamira inyungu z'ibihangange, ivuga ko ivyo bihangange biterekwa umukuru w'igihugu ayo agoyagoya, nkuko biterekwa umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi cane ku buryo yohonyora inyungu zavyo. Kubwa Burundi Human Rights Initiative, iyo bihangange bishira hejuru inyungu zavyo bwite, hagakurikira inyungu zavyo, hanyuma ubwa nyuma hakaza inyungu z'igihugu. Mwese rero mwariko murabandanya mukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Reka amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tubareko tuzosubira gusa ko tutatanguranye amakuru yacu ntitwobura kwibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribandako muri aka kanya. Amakuru yacu twayahereye mu gihugu cacu c'Uburundi, tubarako hariko haribazwa
woba agira harongore igihugu c'u Burundi hagati ya Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Mwese rero turabashimiye mu makuru yacu n'agasaga gusa kubo ntitwobura kwibutsa boba batarafyonda sabone abavuga ko bakoresha ururimi rw'igifaransa kugira amakuru yacu azarabashikira umwanya kundi nabasaba kuca mufyonda ngaho handitse sabone naho rero abakoresha ururimi rw'icongereza aho mufyonda handitse subscribe maze amakuru yacu akazarabashikira umwanya kundi. Mwese rero munabima gukurikira amakuru yacu, reka ndabareye ko amakuru yacu ari agasaga, tuzosubira mukomeze mugire ibihe vyiza, Imana ikomeze ibarinde. Ibiciro biraduga, abandi ngo inzara, none bicaye bagomba barye gute? Je none nk'ubu ko ndiko ndabikora, abandi amahera aho kuyaja kuyakoresha mwene ibi bajana mu kabare, bajana mu bahabara, bakora ibitagira mvura. Aha nakarorero kugira ngo ndabereke, ntushobora kuzorya wicaye. Inzara nimwe abamushaka kuzorya mwicaye, inzara yacariho. Nitwa twese dushaka kuba abashoferi, dushaka kuba abanyabiro, dushaka kuba abakarani, dushaka kuba abanyonga amakinga n'amapikipiki, tuzosora ipikipiki tuyige. Ibihera muzoyigira mu mufuko mugabo uriye mu bijana. None umuntu ariko arabira ivyo ariko arakora, muvuze ngo aca bibaha kuri gusa kuko namwe mutojamo. Nsaba yuko abarundi bose tukora amakompuza, nta muntu n'umwe adafise ruguri wabo yajava. Naragize iperereza ritoyi mu gisagara ca Bujumbura, nasanze abo batavuye ruguru bari kurushi. Nuvuga umwe wese arafise iyo yavuye kandi haramatongo. Hari ivyatsi bitaribwa, duga murabe, ugiye mu Mugamba, gende hariya za Kumoso, ugende za Cankuzo, musanga ari amashamba gusa. Mugabo twase tuvuga ngo ivyo kurya birazimvye, genda musoroma ry'amashamba da. Erega abantu mumenye ko mugoba mugwiza abantu, iminwa iguma iba myinshi irya, niyikora rero ibirondera nibe myinshi, isi ndimwa tuyagure kuko iracariho, ntagira umuntu azovuga ngo mu Burundi ntagutse. Haragutse no kubera tutaramenya kwitunganya mu bikorwa. Nagira ndakubwire ibiciro usanga uvuga yuko nk'ubu ndiko ndabira ivyuya ngo amvyuka ntanga umuceri ku buntu, aho nibuveko bose nibawimbure nzobashira ku buntu, hanyuma nanje umwe wese nazaramenya ubucuruza rero. Je nk'ubu ni business ndiko ndagira agriculture, sinzobitaga ku buntu, uwundi nawe nakore, uwundi akore kugira iminwa irya izironke ivyirya. Nayo handi tutarimye tuzoza kubisumira hanze, kandi aha muvuga ko bizimvye mwo kwicara mwese tuzobisumira hanze, nzorabiye amadolari muyakura. Muramufise petroli buriko murimba ikiri ni inkebuzo nagomba kubabwira, ariko nagira ndabwire yuko hariho umwizero kuko ndabona incabwenge nyinshi, ndabona abagwiza atunga benshi bamaze kwinjira mu gikorwa c'uburimi. Aho igikenewe nuko tuva mu kajagari tukarima neza. Naha rero nababwiye ko aha ngomba kuzohagira umurima w'akarorero ku burimyi bw'umuceri, tuzana amazi akwiye, tuhakore neza, mu muzosanga hashajije. Iki giterwa c'umuceri iki turizeye ko kizoba mu vya mbere bizotuma mu Burundi inzara tuyisezerera.